Mwiriwe neza. Hiyo nibaza ko Mwiriwe. mukiri ku mugoroba mutoyi twebwe tugeze kure, ariko nari navuze nti iyi space ndayijamwo numvirize hagire ico mvuga kubera haheze igihe kameme bikenewe ko ivyo bintu tubivugako. D'abord mbanje gushimira Jo Dalton Ndoricimpa kubera wiyumviriye uti reka kameme tuvuge kuri ibi bintu bimaze imisi bivugwa ku Barundi, ku Barundi en general no ku bantu bamwe bamwe. Nyambo wewe ndazi ko nawe ubirimwo, ndabaramukije mwese. Ndoricimpa, Nyambo, Zirikunama, Ukuri, Maxime n'abandi. Ndazi ko jewe nza naramaze kubimenyera ivya Godfather, nta numwe atabizi ivyiwe. Nanje chaque fois afashe ijambo muri space iyo ariyo yose apfa kumbona, kuko jewe nta habitude yo kwinyegeza ngira yo kuja ngiye muri space je marque ma présence d'une manière, sintinya ko abantu bamenya ko ndahari, havuga nti ivyo muvuga vyose mubivuge muzi ko ndiko ndavyumviriza kandi mwasume. Ico nzi kimwe conyene kizima nuko Godfather abesha. Kubesha donc arashobora kuinventa une histoire itabaho itigeze ibaho, akavuga ko vyabaye uko. Je ndibuka neza igihe twatangura au début, igihe yatangura kukunjako akandugako cane, yavuga ibintu vya mon ex collègue, avuga yuko twatukaniye kuri space. Nkavuga nti jewe nta musi numwe nigeze mvugana n'urya muntu canke n'uwundi kuri space. Ndazi ko navuze kuri space, ariko arampoza des questions avuga ngo nishure nkamwishura. Hanyuma we nyene aca arihenda, nibaza ko yihenze, aca aravuga ngo igihe ngo twariko turavugana ngo Wilson ngo bariko baravugana ngo muri chat. Ndavuga mwariko murachatinga, donc murachatinga n'urya muntu kugira ngo utuke abantu kuri space. Aho rero niho namenye yuko bafise réellement ababatuma. Naho vyo biba vyo bitaba vyo, ico nzi nuko pour moi personnellement barafise ababatuma, barafise uwo bahaye ikiraka gikomeye cane kugira ngo iyaranje chaque fois que je dois prendre la parole anzivya. Kuko igikuru muri vyose no kuzivya abantu kugira ngo abo bibaza ko bavuga ibintu biri important canke bagasohora des informations zishobora kugurura amaso abandi, abo bategeza kuziba, donc no kubazivya d'une manière ou d'une autre. Nejo no sinzi ko rejo canke ejo je ne sais pas par rapport y'amasaha muri space ya ATM naho nyene yatanguye avuga ngo ambassadeur Nina, ngo ex ngo former ambassadeur Nina, aravuga sinigeze mvuga ikintu kimwe, naramuretse aravuga. Ndavuga ni je nta nakamaro ko kuduga muri ibintu vy'amazimwe no gutukana n'abantu tutangana, ko nanavuga ni jewe dusubire n'umusi numwe kushira en confrontation avec des petits enfants comme Wilson, abana batagira indero, batarezwe, batazi no kuvuga. Mugabo uva baragututse bagushoshoreye ko imisega gutuke, donc vous comprenez ce que ça dit, kuko baragushuhurira ko abantu ngo ze muramutuka gushika naho azohora. Ariko sinzohora parce que nicari cifuzo gikuru cyo kugira ngo mpore, mais je ne vais pas me taire. Nzovuga jusqu'à ce que ivyo nzi vyose bihera n'ivyo ntazi. Et puis je fais aussi des analyses. Zirikunama yazize ko avuga ashira urutoki canke Zirikunama n'akagwi basirikana vyemera nako kagwi kiwe, bashira urutoki aho abantu badashika ko bivugwa. Ikintu kizira no kuvuga yuko abantu bakoze ivyaha vy'ihonyabwoko, abantu bisha abandi bategerezwa guhagarika kwica abandi, hama kwica abatutsi en general no kwica abandi bantu. Kuko burya narababwiye ntihapfa abatutsi gusa, hapfa bose n'abandi barafa, mugabo muri proportion zitangana. Kuko n'uwo bashaka kwagiriza ibintu atagize, n'uwo bashaka kurenganya, uwo bashaka kwiba, uwo bagiriye ishari, nawe nyene ajamwo akabona arapfuye bakamwica parce que ari abatutsi abo ni general, mugabo ari abahutu bobo bazira ivyo baba batunze n'iki, canke ko banse kubafasha, canke ko hari ikintu baba bavuze batari d'accord. Donc il faut kumenya neza ko abantu bose bavuga ngo haba justice, la justice, habe abantu bakoze amashano baza habona, bamenyekane, bahanwe, bemera ivyago bakoze, abahanwe, abafungwa bafungwe, abasaba imbabazi basaba imbabazi. Umva birateba mugabo bizoteba bishika. Murabona ko na Sarkozy vyatevye mugabo bitevye bikageraho bigeze. Sinzi ko mukurikira abakurikira amakuru mwarofise ko Sarkozy yatevye agacirwa urubanza rw'umunyororo d'une manière ou d'une autre. Donc abakora ibi vyose, surtout icaha cyo kwica abandi, haragera igihe, kuko nabonye nta namahoro bagira. Rega umuntu azi ko yagirizwe icaha cyo kwica nta mahoro agira, aguma yicura, agenda arakebaguzwa hirya no hino ko bahava bamufata akabizira agapfa. Ico shika ko
tumenya jewe ndagarutse ku bintu vya Kositu Prince Kositu cankwe turaje ubu yitwa turaje ndazi ko ariko aranyumviriza ndazi ko bamunziza baranyandikira bakanduka n'umusi wa mbere batanguye kunduka nuko navuze ngo ibintu Kositu avuga ça m'intéresse umviriza hariho ibintu avuga de manière scientifique avec des preuves vyanditse ibintu ushobora kubona uti iki kintu yakivuze yatanze ama référence scientifique ukakiraba ukakibona ukavuga uti iki kintu nico yarakivuze kandi ça me rappelle canke biranyuguruye amaso canke je comprends hariho n'ibintu avuga n'ibishobisho je sais pas si ibishobisho je pense j'espère ko ico kirundi arico avec des émotions hari ibintu avugana ama émotions umuntu w'umutama w'umusaza aronse ijambo aratangura akavuga à un certain moment hakajamwa ama émotions nanje ndazi ko ariko meze ndashobora gutangura mvuga ndi calme mugabo à un certain moment ngashiramwe ama émotions mugabo hirya yejo muri space ya ATM hari uwundi muntu yavuze sinamuvuga izina wavyumvise baravyumvise abatavyumvise ntaco yaravuze ibintu vy'abakaravani aravuga ati hariho effectivement abakaravani abaje comme des caravaniers aranavuga niyo baje bava aravuga n'ibihugu niki ntiyavuze ama proportion ntiyavuze ngo ni benshi canke ni bakeyi ntiyatanze ama proportion avuga ngo abahutu bose ngo n'abakaravani ça quand même il faut ko tu reconnaisse yuko ce n'est pas une vérité kubera twize neza l'histoire nuko nyene abantu batemera ngo twicare twige l'histoire tumenye l'histoire même la préhistoire y'ibihugu vyacu la région des Grands Lacs c'était une région benshi bavuga bati même l'origine y'umuntu niho iri abantu bavuga bati hajya muri rya région niho abantu batanguriye kuba ego hariho abantu qui ont migré au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ariko mwibuke neza yuko musomye n'abasomye ba Bibiliya nibaza ko hari abasoma Bibiliya musomye Bibiliya lorsqu'on parle de l'Éthiopie canke de l'Égypte baramanuka gushika kuri source du Nil ntibavuga ngo l'Éthiopie ni hakari agapande kari hejuru konyene donc l'Éthiopie c'est toute la région gushika hajya iwacu ariko iyo region bavuga l'Éthiopie ntibavuga ngo harimwo abatutsi gusa canke harimwo abahutu harimwo bose mwibuke neza ko la division ethnique utututsi itatanguranye n'abantu c'était d'abord une connotation sociale mwese turabizi kandi mwese murabizi ingera vyagiye birakura kubera abapatiri n'abamissionnaire bagiye barakiduza babigira bininiya parvena gusepara imiryango bakavuga ati uyu n'umuryango w'abahutu uyu n'umuryango w'abatutsi uyu n'umuryango wabo hama bakagira ijya philosophie ijya stratégie yukuduza une catégorie de la population bagacinyiza iyindi bonyene au départ hama bagaca babidusubiza tukaca tuvyigirira parce que la suite finalement abize neza l'idéologie y'abapatiri n'abamissionnaire babigishije ngo hari abahutu hari abatutsi abo nibo bagize inyigisho zibi nibo bize gutangura kwicana baraduza ishari ça fait beaucoup d'années plusieurs années des décennies n'ababwiye kuva ngitangura des décennies bigisha iyo philosophie y'abahutu n'abatutsi n'abatwa je hariho n'umuntu nita umuhutu yambwiye umunsi ati nina ivyo bintu vy'abahutu n'abatutsi urabireka parce que ce n'est qu'une idéologie qu'on a semée dans notre peuple kandi nivyo mugabe ingorana hiri sinda c'est pas pour dédommager abica abandi kuko finalement twiretrouviye turi bamwe abahutu abandi abatutsi kubera iyo division y'abazungu twese turavyumvikanako ariko kugira ngo abantu bavyige babigumane baguma babikorerako bica abandi ça c'est vraiment punissable il faut rero ko twemeranya aha ko abashaka kutuzivya ngo duhore bashaka kuzivya umuntu wese avuga ati zana nimuhagarike kwica abatutsi kubera finalement babara baguta abatutsi ni faciès bavuga bati ujyasa n'abatutsi nta n'uwavuze ngo n'umututsi ko nta n'uwavuze ngo avukiye Burundi canke avukiye asa n'umututsi kujya ziri kunama kunda kuvuga kenshi ati umukenya bamwiciye muri Congo baramurya ngo n'umututsi donc urumva ko ibintu bitagira fond na fondement comment est-ce que dushaka kuvyibaza ko twagoma tubandanya turi base kuri ivyo ibintu Kositu avuga birimo vyinshi nivyo kiretse ko atadefinisa yuko hariho d'abord territoire éthiopien atari rya territoire ya Ethiopie ijya ishasha gatutsi hakaba nuko harabaje comme des caravaniers parce que siwe wenyene yabivuze je naravyumvise mu matwi y'undi muntu donc uwundi muntu musanda atemere vyo Kositu avuga mugabo arashiramo ibishobisho bijya bindi byo kuvuga ko batiza gusaba visa niki bijya quand même c'est pas bon aho ndamwankiye mugabo ifoko nawe amenya hagarukana mugabo icyo nzi nuko bamuhagurukiye ngo ahore ntasubire kuvuga kubera hari ibintu vy'ukuri iya des vérités crues ashobora sohora tukavyumva tukavuga tuti je n'ikintu bita manifeste de Hutu ntaco nari bwigere numva mu buzima bwanje nacumvanye Kositu
hari ibindi bintu avuga ingena byatangwe niyo bigenda navyumvanye Kosito hari ibintu yavuze je fais mes analyses nous sommes tous des intellectuels washaka kugira tes analyses wavuti ibi nivyo ibi sivyo bijya yavuze nivyo bijya yavuze sivyo mais on doit pas kumucira umukenke ngo nasubire kuvuga mureka avuge hanyuma ikiri naco ni ce sont des interprétations umuntu aravuga ikintu akavuga A canke B bakabihindura bakabigira C na D canke bakavyinterpreta uko bashaka je nagiye numva Pacifique avuga ngo nina ngo ndazi ko ubonye ngo cagenda kugura ngo space y'ukuntuka je narigeze mvuga Pacifique namuvuga mu kanwa nawe nzi je l'ai pas connu je ne sais pas à quoi il ressemble ntituri kuri terrain zimwe donc ndashaka ngo je ndamutuka ko sinigeze ndamutuka yonzanira ahantu je nigeze ndamutuka yotuma Wilson basi akabivuga akavuga ati naramututse kuri ikintu je sinukana nta muntu umwe nuka mvugisha ukuri mvuga ivyonzi nivyo ivyo ntazi ntavyo mvuga nico gituma intervene kenshi kuko j'apprends beaucoup plus que faire apprendre ou faire des leçons aux autres hari ibintu vyinshi nazi mugabo ko nabonye ko abantu babesha bakabesha uwundi bakamuremera ivyo atavuze maintenant j'ai choisi d'intervenir nkaza nkavuga nivyo yarabeshe ibi yabeshe ikindi naco tugarutse kuri Godfather yagize nk'ama space nkane avuga ngo ambassador ngo amafaranga kavuga ndamuha amafaranga yiki pourquoi asaba amafaranga donc udatanze amafaranga aca kuremera cyangwa akagutuka niki la fois passée yarankoroye ndiko ndamubwira mbega ivyo wihaye vyo gushwanisha vyo kuba tribunal y'abarundi nibiki ni uwe ziri kunama zakuza kukwishura ivyo uvuga kubera iki ndabwira nivyo nutegeza kubikora ça ne te regarde pas yaciye nkorora kubera ntakunda umuntu amubwira en face ivy'ukuri umubwije ukuri kandi kwamukankamira kujyana bakankamira abandi il va se taire sinon c'est un petit garçon qui n'a vraiment pas une base intellectuelle nimwe naramwumvise ariko aratukanisha n'abana kuri Twitter abana bagatukana nawe ari hagati donc vous voyez des choses nk'izo ushaka ngo n'umuntu w'umushinga ntaye niyi naka nagateka ngira ngo ndoricima yamuhaye kuba dushaka kugira space imwitirirwa mais c'était bien aussi kumwishura kujya bagira abandi bakabona ko nawe ushobora kubashikira okay niba Dr. Nina wibaza ngo ni kubera iki bariko bagira hoko yabo bantu batagira indero mu kubariha kugira ngo baze gukora ibi turiko turabona ni ibintu bibiri ikintu ca mbere no kugira ngo duhore ntidusubire kuvuga donc il faut se taire aba batuma n'abantu bibaza bati wa mucezo wacu turimwo urafashwe ntidushobora kubandanya dukina kandi aba batuma n'abantu badashaka effectivement ko ukuri ku Burundi kuja habona barabatuma donc on leur donne l'argent effectivement ubu narabibonye ko babatuma bakababwira ati urya mu muzivye kirazira ko avuga donc umwumvise afashe ijambo cyangwa mumubonye kuri space il faut kumuzivya by'umujevyo nibonako donc hari ababatuma effectivement kugira ngo duhore ukuri ni kuja habona or atakuri kuriho ntituzopfa tubivuyemo c'est la vérité qui a franchi tumaze kumenya la racine y'ingorane dufise mu Burundi ingwano zizohera kandi aba batuma n'abantu nabo nyene bari finance baronka amafaranga avuye mu mafinancement extérieur nico gituma bavuga barafise aba batuma barabaha n'amafaranga kandi bari n'ama connexion nabwe ni système burya on s'attaque tout le temps CNDD ni système ifashwe ishigikiwe nabo hanze ama strategie yose yo kuyisambura yose mwokoresha yose barayaronka hama bakaya contrecarrer donc bavuga ati bajya abagore bajya abagabo ujya muntu aguma avuga ibintu ngene histoire y'u Burundi imeze niki il faut kumuzivya reconnaissez très bien que le peuple ituri bamwe twese yaturi bamwe baratuzigabanije baratucanishije murazi ko nabo nyene habaye histoire yo kutupima amazuru ivyo vyarasohotse tout le monde le sait bapima amazuru bamwe biro tuva babaye abatutsi abandi biro tuva babaye abahutu ariko vy'ukuri ingorane n'abantu babandanije iyo ideologie bakaca bayikorera ko bakayidugako ubu rero hariho abo bitunze kugira basinishure nyambo de manière beaucoup plus claire hari abantu batunzwe n'ivyo hari abantu batunzwe nuko tugwana abantu batunzwe nuko tuguma turyana abantu batunzwe nuko harabaguma bapfa donc il faut absolument ko bagwanya abashaka guhagarika iyo source de financement yabo sinzi ko nakwishuye urakoze cyane urakoze ambassadeur alors ndabona umuka yagarutse umukane bari kuvuga imbere ya ambassadeur yagarutse reka tumuha ijambo hanyuma urukurikirane reka ndarubabwira imbere yuko afata ijambo ingene baca bakurikirana alors hajeje umuka haca havuga Maxime hanyuma ziri ku nama hanyuma Timba hanyuma ukuri hanyuma Edi Michel hanyuma Hagera nkora umuka karibu umuka sinzi kutwumva
Yego ndabumva mu cyane karibu karibu nafatiwe n'akantu gatoya nta kibazo karibu mwakoze nabwiye ko nariko ndakora effectivement cyo kumwe n'abandi barundi bo benshi ibintu by'uko natwe tuba dufise ibibazo uja kwirukangira barundi wabaye n'akamamaza birababaje umuntu uwo ari we wese birateye isoni jamais Jean donc birateye isoni kubona umuntu ari aho sindabazi jewe murazi yuko en principe ntavuga amazina mugabo birababaje kubona abantu b'abagabo n'abapfasoni turi sinzi ko mu nyumva ego turakumva neza cyane birababaje kubona abantu b'abashinga ntahe je naratiwe ku bitabizi n'abandi n'abapfasoni b'icubahiro harimo nka ambassadeur tukwegwa amatwi n'umuntu tudasangiye ikindi kintu na kimwe atari iteka ryo kuba umuntu birababaje nk'abantu kuko ivyo vyose naho dufise ibibazo turafise aho tubisangiye nibo twateza kubiganira nabo kuba mubona twiyubara ntituje kwisuka mu bibazo vyo muri Kongo no mu Rwanda suko tudasize twovuga nkanje nabaye umukozi w'u Rwanda rwa leta y'u Rwanda na Kongo mugabo kubera ko tubujijwe kwisuka mu bitaturaba turazi igihugu cacu turetse ces considérations communes je nabaye shoke kuko n'ibi bintu biba kuko twaheruka 5 étapes graduelles bacako iyo bashaka kukuzivya ni mwashaka ndazigaruka ko harase mugabo iki kintu ni gishasha cyo kwiruka kuri mercenariat numérique si vous voulez iyi ni recours pure simple au mercenariat hanyuma turetse ivyo bintu vyo kutwinjira no kudutesha agaciro un mercenaire c'est deux défauts intrinsèques c'est majeur d'abord nkuko mwariko murabivuga akorera amafaranga c'est le commun de tous les mercenaires bakorera amahera ntimuheze mwibaza ngo nibindi aba bantu baca amahera deuxième chose n'aba opportuniste ntikibabuza ko aho buhiye ariho baburya ari naco gituma nkuko dato yabivuze rero nariko ndakurikirana sinigera ndonka motivation yo kuja muri gusaba ijambo muri stress zabo byarangiye bariko bakorana ko agashambara c'est dotamieux ico ni kindi ariko rero ikibabaje aba bantu babirukira bakanabariha ngo bakureho agashambara bagenzi babo abavuka gihugu babo bashaka gukora iki ko batubwira ngo bariko barondera abakorana na SNR ngo bariko barondera abakorana na CNDD pour moi ico kibazo ntikipoza kuko il y a mille et une façons de savoir nuko ngo mutari mubizi il y a plusieurs façons de savoir ndakorana na SNR ndakorana na CNDD CNDD biragoye kuko qui est CNDD qui veut du jour au lendemain abanyamugambwe bahindura uniforme uko bashatse kandi n'uburenganzira bwabo ni niko vyubatse mugabo le SNR c'est un service public urashaka kuja kurabira kuri liste y'aba SNR usanzwe ufise documentation yawe nk'abayemera biroroshe kumenya amazina y'abantu bose bakora muri SNR canke abandi bacako nabo basanzwe bakorana udashoboye kumenya iyo liste y'aba SNR donc service national de renseignement omwe liste y'abanywanyi bawe urayizi abo mukorana abo mugenda n'abagenzi bawe ndabaha akarero gasanzwe uno munsi bahora bavuga ngo simvuga amazina je vais vous donner 3 exemples simples umushikiranganje Gabi Bugaga ntariko yiperereza ntariko ya CNDD ariko jusqu'à récemment yari mu membre actif wishira hamwe rimwe muri aya tubona ari muri organe washaka ari president d'un organe akosa akarero gasanzwe biragoye ko tumusanga ku maliste ibigoye Emmanuel Savyimana yaronse akazi k'icubahiro nommé par décret sur un poste nta kintu ushobora kumenya izina yahoze muri RPI ushobora kuba nitiranyije amazina yabaye nommé par décret muri département canke direction imwe muri service national de la documentation canke service national de l'enseignement
hanyuma ndiko ndabesha ngo ntibiri public ubwo ntiyakora muri journal iwacu gahumuka imbere yaho yari muri LP okay dusubireyo uyo muntu ntitumusanga kuri liste y'amashira hamwe mwamwe uraja kurondera abandi he niko tu peux procéder par exclusion ukamenya ninda ari muri senere cyangwa ninda atariyo par ailleurs simbona ico kintu cyo barazi ikiro gushikaho tuja kurondera aba mercenaires bo kuja kumenya abo bantu igikomeye ku bwanje hariho n'abandi bicubahiro bari baza canke bavuye muri leta bakinjira muri société civile ivyo rero simbona igituma woja kurondeza uruhindu abantu ngo bavuye mu mugambwe bagize ambassadeur mbonerane ntari muri société civile yabanje kuba umushikiranganji n'abandi benshi none ubwo twobanza kuja kurondera umuntu tutazi n'izina tumurondeza uruhindu ukabanza kumutuma ko abantu uza ahari ko atari abantu baja kugwatana n'abantu bahanahana ivyiyumviro kuri tware ziri ku nama hari iminsi iheze turiko turaharira de manière énergique ngaha nyambo hari iminsi iheze bwejere hari iminsi iheze duhana amarumyo ngaha tutumvikanye ku bintu ivyo n'ibintu bigoye cyane kuba twoganira tutiriwe turita hanze mu bantu baduha amenyo kwiha amenyo y'abatwenzi mu Kirundi ikindi ko aba bantu ejo duharanira gutaha aba bantu twitaye imbere tuzotahana tuzoshika mu gihugu uyu muntu yirukira mercenaria numerique azoshikira igihugu areke kwirukira mercenaria nk'ijya yo kwa nuze yo kwa Cisekedi très brièvement icyantangaje nuko iyi etape ntitwari bwabone aho biruka kurondera mercenaria twari dusanganye nkuzeye etape zitanu bacako kuko ikibazo cyari cyo cyose nama ntangakariro kuri 2015 mumbabarire niyo reference mugabo ndashobora gutanga n'izindi zarahaje kubera abantu batumvikana sur l'attitude à prendre devant le troisième mandat cyangwa ibindi bibazo bihari abantu etape ya mbere iyo habaye conflit autour quelque chose y'ikintu batumvikanye ko etape ya mbere ni ukuronka amatake ciblé y'abantu kandi généralement nk'uko ambassadeur yabivuze batuma ibitazi batuma abana batuma abantu bagifise amasununu bafise utwana tugifise trop d'estime de soi bakaza kubahuka abantu b'imishatsi ibiri nk'uko nama ndiko ndabivuga abo oye nico kibazo dufise cyo kutaba umuntu ngo amenye ikibanza ciwe kuja kubahuka nk'umuntu nka ambassadeur moi je regrette ko tuba twarishonye nabi n'umuhumure yitwa Bwejeri mugabo je ne suis pas du tout d'accord et alors d'accord c'est rien yivyo avuga kuba twarishonye nabi andusha imyaka ça n'aurait pas dû aradona byagenda bon nibaza ko ari ngaha je regrette ça mugabo umuntu akuruta abakuruta ubwo rero gutuma abana icyo utinye ntugituma umwana icyo utinye uraherekezwa abo bantu ni kubera iki banka deba bagatuma abana bagatuma bagatuma abanyamahanga bamesenere kandi bakarivura abo bagatanga abo tatanze bagatanga abagore mu gutangura siko nama nabwiye hari zo turahuza ko nyamba ari zo turahuza ko mugabo c'est pas vrai c'est pas tiwe n'abantu harira mu gahuza canke mu kumvikana kudahuza ico ni kimwe ivyo rero sinkekeranya kwabo bantu imbere yuko baja muri rechange médiatique c'est de ça qu'il s'agit babanje kuronka des attaques ciblées ça c'est de un nibaza ko bazironse ivyo sindabiharira bazaja kubidukonfirma iyo les attaques ciblées zidakunze baja kuri rechange médiatique niyo etape turiko iyo rechange médiatique zidakunze ce sont des attaques d'abord dans tes intérêts personnels aho ufise inyungu hose baba hazi nyenyenye aha mubumve neza sindiko mvuga nakana baja kwiyumva se dutamye mugabo c'est toute la procédure bifata tumaze iminsi twobserva iyo bashaka gukura umuntu mu nzira gushika kuri phase finale nja gushika ko ya gatanu aho twari kuri phase ya kabiri rechange médiatique idakunze barakwata kadate zentera iyo vyanse batakubona hafi nkuko kwabazi ku nama udashobora gutora arabagwanyi bo mu ntuzebe wa mugore wo mu cibitoke yitwa iyo batagutoye iriz active s'il vous plaît ntimwibaze yuko la force publique cyane cyane la machine active
de leta ikorera leta gusa ça s'achète à coup d'argent kandi ayo mahera barayafise ziri ku nama bariko n'umunsi bazobi sindabibifurije kandi nifurije ko Imana yokubika kwiganza twakumva tutumvikana kukenyene canke twumvikana undi munsi iyo aba babishobora baba baragutumye kwabo basenere wumva babo bakaza bagaheza bakakuzimanganya uvuga kubafukura bagufukura kugira bigende gute après baje gufukura bice bigenda gute nimwaba mwibaza narigeze kuvuga ikintu dernièrement sinshobora kuvuga ikintu kitagira preuve navuze nti baricana kuvuga ngo baricana numvise umenga nta nico bibabwiye ndabaha kandi karoro kari contre umuntu w'umugabo kumusaga yaraye kwizamu ibyo baraye bapfuye je vous garde ça yaraye kwizamu baraye bapfuye ibintu nk'ibi nyene de conflit tout à fait de considération sinzi ko mukinyuma Ego. tout à fait de considération miskine yaraye kwizamu muri 2015 ashitse zanzu zacu zo kumusaga muzi ko zubakwa progressivement yabaye arashira ko utubarete inyuma kuri douche baje bakuyeko amabarete bamusangije grenade muri douche ntibazi ko yariko yoza umwana ntibazi ko ariko hoga umugore ntibazi ko ivyo bintu byarabaye kandi ntibyaba nakaro kamwe ntanze ntimubwiye ngo habuze uburore hazogira uza muri abo bantu bamparirize ko ivyo bintu bitabaye mugabo kubera hari mu bwinshi bw'imfu bazotubwira ko basoromere ko basigiririze ibintu byarabaye kubera iki none muguma mutanga abantu pourquoi kubera iki murondera abantu kubita amazina mu bashingira mu ngo batakowe dufise amaka menshi ibi bintu umuka mfise ikibazo ucubandanya uvuga uti hariho abikikamukiza muri niho nagomba kugira mu gihe CNDD-FDD biri kwirica hariho n'ukundi kuboko kwica ariko gukaca kuza kukabimbakiya kugira ngo vyitwe yuko n'izindi mpfu ziriko zikorwa na CNDD-FDD kandi peut-être abara ma règlement de compte c'est même au-delà de ça nibaza ko yoba iyindi umva je ngerageza imisi yose ngerageza kuguma kuri topic ndi kumvuga ninde abatuma abo bantu ko ari bagatumwa none ubu turi kuri mercenaria mugabo ntimwibagire yuko au-delà de mercenaria hariho les charges médiatiques uye batumye mercenaria kuko badashobora gushikira seneri idashobora gushikira ziri ku nama idashobora gushikira truc ivyo bintu mu birekirega turabizi ko bikorwa ndiko ndabahade tuze ziri ku nama ari ngaha namuhaye ndamubwira nti voici ce qui se passe uwoza ngaha biharira twoca tuja ku mazina kubera simvuga abantu batahari sivyo amazina natanze nayo abantu bari kuri decret donc turihira umushahara amazina natanze na ba personnalité publique dufitanye ico duhana aho duhurira ibisigaye ko bafise uburyo bwose bwo gukura mu nzira ikibazo ko bafise uburyo bwose kubera iki barinda gutuma abanyamahanga kubera iki barinda guca muri izo nzira zo kugira nabi aba bantu bikika mu kiza haheze iminsi ibiri ikindi haheze iminsi ibiri umujournaliste ambwiye le plan yateguwe muri 2015 yo kunkuraho sinariko nshaka kuvuga ngo ntuze yiwanje ntavyo nari nzi gushikara na denier ko mugana nzi iyo plan yabayo imana veresa ya de jour nimwashaka nawe umunsi namutumiye akaza azoza yababwiye c'est pas moi mais arrêtez au moins agakwavuze ico gikoko gitori cyo mwishamba je savais prendre mes dispositions mais kubera ko abantu birirwa c'est pas juste kandi ntibiyizira batuma abana bibitazi ils peuvent choper un père ou une mère de famille ugasanga umuvyeyi yapfuye apfa umuvyeyi umuntu abapfuye abapfuye umuryango ibintu ko mwobireka ko ari byo nguma ndababwira ko mwanaronse ibyo mwarondera rimwe na rimwe banoma bugaga bamunomye ntimworindira mugashikirwa mukaza mukahumvikana nico mvuga nti hagarika ivyo bintu vy'uko ni muje hamwe nta kidashoboka mwumvikane abashaka kugwana na CNDD bakayaka ibibanza mugende muyibake abandi bashaka ubutungane bazoburonka canke barindire ubutungane ntibubona mugabo dananteta arrêtez-vous yuko uja kutudandaza ku bantu badakwiye kutugura badakwiye kutugurisha mureke kuba barumari mureke kudutuma barumariza nanuze iyi ni nouvelle nagerageje guposta ico bita ntuzeye servitude amirier rural genda murabe ibibazo biri aho mukurikize bimwe zongo yavuga hirya yeje muri ya nama mugende murabe ndasubiramwe kuri romanda murabe conclusion finale ya rapporteur spécial au droit de l'homme mu Burundi y'abantu bariko bashaka mwumvirize conclusion yagize muri iriya 60e session du conseil des droits de l'homme
nina ronka akanya ndagaruka nta handi nyene n'ubu n'ubasha ku rugo ndaja kugaruka nimwaronka akanya canke hakaba ari ibibazo de precision sinshaka gutanga ibintu vyinshi ngerageza kugenda kuko natugendera ku magi. Bon, cela étant, est-ce que vous pouvez arrêter avant que twisesera gatanu? Est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire aux enfants bakaja kwiga amashuri bakareka kuza kurira ibiti bituri? Murakoze. urakoze cyane umuka. Uvuze ibintu bikomeye. Jewe mu byo wavuze byose kandi byose byari biri important. Hari ikintu wagumye ugarukako, uvuga uti abo bantu batuma abana, abo bantu batuma aba mercenaires. Ico kongera ko ni iki? Nuko ce sont des personnes, n'abantu bari lâche, profondément lâche. Ntibigera baseruka, batuma abo bana wavuze kandi bakarondera abazi gutukana, abazi kwambika ibara abantu, bakabatuma gushira isoni. Ariho navuze nti nabakuruna. Rero no kuvuga ngo urondera umuntu ataco yubaha, ataco yibanga, atabuntu agira, ukamutuma utigenda ubatuke, kumbure bazohava batinya gusubira guseruka kubera wabatutse. Bon, d'abord ntibizokunda. Ni demain, ni dans 10 ans ntibizokunda. Umuntu ashobora kuvuga ikintu cyose yifuza. Umuntu ari determine ntahagarika kubera ibiri kubera muvugwako. Cyane cyane yuzi yuko ico roko uravuga arico, cyane cyane iyo ico uvuga ugisigura neza abantu bakacumva. Muzotuma abo bana ubunye hari abantu basigaye bigamba yuko bazi gutukana, ngo bazi gufukura, barabandanya nta umuntu atanga ico afise. Ubwo buhizi bwo kutagira indero, bwo kutagira ubuntu, bwo kutagira ico bibanga, basigaye bigamba nukuri barabandanya. Ndabifurije ko nabibamwe n'imyaka 100 bakaguma bameze uko nyene, bagume kuri iyo nivo nyene. Mugabo aba batuma je nibo ngwara kwako cyane, abandi aba batukana urumva nta nikindi peut-être nivyo bashoboye urumva nkuko ndabivuze nta utanga ico adafise. Mugabo abo babatuma abatwumviriza bamenye yuko abo bantu babatuma nibo bantu bigira ngo bariko bagwana ingwanizi, bagwanya CNDD-FDD. Ntaho wanashaka CNDD-FDD yo iremera nuko no mwishamba yica Gerazi ndabiraba bahora bivuga, bariyemera ati twebwe umuntu twamugira karaho umwanya mutoyi. Abandi n'abantu binyegeza bihamba bakaja gutuma abantu urumva bagiye mu mercenaires atani ico bazobafasha. D'abord n'abantu bari profondément lâche, kandi umuntu ari lâche rero niwe yica, niwe mubi. Nkuko Viana bivuze ati barateguye kumwica, siwe wenyene, ivyo babiteguriye benshi. Aratanze na example y'umuntu bateye grenade ati bice byitwa ko ari bwa bwicanyi bwa CNDD-FDD buriko burakora, naho bariko bikura umuntu ari jena. Abo bantu muzi mwese nuko bameze, mugabo ntaco tuzora bico bazoshikako. Urumva niho nama mvuga nti iyo umuntu avuze ngo agwanya CNDD-FDD ngo agomba gukuraho CNDD-FDD nibikwiye ubigira gute? Ukoresha uburyo ubuhe? Ukoresha strategy iyi. Dora twongera ko je mpora ndabivuga n'abandi bakabivuga. Umuntu azoza kukubwira ngo ariko ngo aratabariza abantu ngo bishwe ngo banyurujwe ngo bagize iki ngo kubera ngo arafise abantu bamuha amakuru ngo amakuru yamenye ubwo nyene, kubera ikayo makuru wamu yaronka ari uko abantu banyurujwe bishwe. Utahora uyaronka ngo uvuga uti umuntu yitwa naka numvise ko bagomba kumwica araraba barahunga. Abo bantu bari muri documentation bakubwira ibiziga, bakubwira babuze ko uwo muntu ko badusiguriye ngo babaze ngo chaque fois muri documentation ngo bafise plan, ngo bavuga ngo umwaci wacu uni naka uwo turondere uni naka, ko batabikubwira bakivyandika abo bazorondera ngo babwire hakiri kare hanyuma baheze bakire. Uri kukiza abantu gute? Hanyuma igikurikira kuri ivyo vyose izo moyens zose bakoresha, izo strategie zose bakoresha, ugasanga bariko bagirira naba abantu pake bari muri CNDD-FDD mwako bababwira ati ivyo uko muri ko murabikorana no sompe pas d'accord. Ni kubera iki? Urumva abo bantu baza kwica ababanegura umunsi boshika ku butegetsi, sinzi ko bizoshoboka. Umunsi boshika ku butegetsi abo bantu uwoza kubanegura bariko baratwara bo mukozi iki? Twumvise ibi byose duhejeje kumva, bo mukozi iki? Abo bantu bo bategetsi nyabaki? Ico ni abantu bakwiye kuza bariyumvirako. Niho je namamvuga ntabantu dukwiye kumviriza uvuga wari we wese, kumwumviriza hanyuma ugakoresha ubwenge bwawe.
ukavuga uti ikinda giteranije niki conclusion noshika ko niyi aho kumviriza ngo uce kuvuga ngo uyu naka yavuze naka ngo doko naka ariko avuga nabi naka ngo yategeza ko bavugana neza na naka ibiharuro suko bikogwa ibiharuro muri iyo domaine suko bikogwa umuntu wese cyakubwiye iyumvire uvuga uti mbega iki kintu ariko aravuga cyangwa iki kintu ariko arakora kigamije iki kizoshikahe kizotanga ama resultat ayaye utaravye ngo nuko ari naka ivyo ntibishoboka nta muntu afise toute la vérité nta muntu afise toute la sagesse umuntu wese ciyumvira zanye wewe nk'umuntu uravuga uti iki ciyumviro mbega basha konzi ibintu bimeze gutya ivyo nzi ko bimeze gutya akabavuze gutya ibintu ndabiteranije hari ikintu bizotanga hanyuma ukagira ton avis personnel ara kuvuga ngo ujya nakayumvirizwa na benshi ngo donc ngo reka nje muri abo bamwumviriza ngo ivyo avuze byose nivyo ati byaheze vyakwiye ivyo ntibishoboka urakoze umuka kuvyo uvuze hakurikira Maxime sinzi ko nyambo hari ico yokongera ko ariko gukurikira ni Maxime oya juste na partager link yo gusinya petition yo kugira ngo Maxime reka ndamuhe ikaza nabivuge ko ariko abashoboye gusinya petition baze kubikora nta mahera mutanga hanyuma n'ababishoboye bayisinye bongere bayipartage murakoze karibu Maxime. Ego ndabaramukije ndashimiye ndori cimpa na nyambo ko namwatunganije ikiganiro cyari gikenewe kirakenewe cyane kubera hari ibintu byinshi biriko biraba ndaramukije bose bari muri iki kiganiro byinshi umuka yabivuze ahubwo yatewe na terme nshasha kandi nziza ahubwo no kumushimira agize imisi aduha amaterme meza iyo terme ya mercenaire ndayishikije na kwijana hanyuma n'ijya terme yatubwiye yuko bacometse ya bintu byo gucomeka nabyo nyene biragaragara ko ari byo jewe rero urumva kubamenya twabamenye na mercenaire mugabo ikibazo kubera iki barukrise aba mercenaire kubera iki iyi propagande igamije iki c'est ça la question bivahe bijahe bon ahereye kuri ibi vya petition nyambo ego nivyo dutera kama mwesi musinyo petition ça ne coûte rien nta na kimwe bisaba atari ico twunguka nivyakunda bazoduha ubutungane none ikintu cantangaje haiza amezi ndabiraba ndavyiga buhoro mugabo ubu uyi aho iyi petition isokeye byagiye kurundi rwego ejo hari umuntu sinari hafi mugabo hari umuntu yavuze ati hari abantu bariko baragwanya iyo petition hamasanga nibyo mugabo cyese aravuga pega basha abantu none twabaye gute umuntu asaba ubutungane none umugwaniriza iki umuhura iki nimba ataco wiyotse wogwanya petition kubera iki nimba uvuga uti okay dukeneye ubutungane twahise ku butegetsi none ko je ndiko saba ubutungane internationale ubwankiki d'abord ni tribunal international yabaho izobire impartiale ntizoraba kuri umuhutu cyangwa umututsi izokimanza atayihagaze donc rero ntangura kwiga igituma aba bantu bantu ubutungane urumva aha dusimigwa ibiri hari umuguri kuranga ubutungane urimo cyane abantu bagirizweho nyabwoko byakorewe abatutsi yaba abasenede FDD yaba aba FNL bo kwa Gasagato yaba ba Jaminane bo muri Frodebu bose bari hamwe rero natangiye kukwiga ingene none aba bantu kubera iki banka ubutungane d'abord hariho ibintu mukarigeze kubivuga muri iyi minsi abantu ngira nti mwayifashe usiriye mugabo je ndayifata usiriye kubera nanjye ndafise ibyemezo ndafise ibintu bivyemeza ibi bintu biriko biraba barakoze ama négociation i Burayi aba mediateur baragiye ni Burundi barahura n'intwaro ya CNDD-FDD ivyo vyarabaye guhera mu mwaka uheze je ndafise ibyemezo rero barumvikanye ibintu jare bijya vyarusha ubu rero bavuga bati aba bantu bariko basaba ubutungane bashaka kutubuza ko ivyo biganiro twakoze bija mu ngiro c'est ça la question kuko ivyo abo bantu bagiranye ibiganiro n'aba criminels génocidaires kandi ivyo biganiro bishira abandi ba criminels génocidaires imbere kongera ko badede donc bica bituma habi kibazo cingene bashirana application ivyo basinye ivyo baganiriye mu mwaka weze
bo mwe ntimwumva none ko ari ikibazo gikomeye kuko ni romeme modus operandi na Arusha baragiye baraganira hari abavyopoza ko bitwa akora cadre mugabo rero baca bazana inguvu bakoresha les media bakoresha iki kugira ngo ibintu vy'Arusha babishire mu ngiro babiririmbe bose bavyemere ku nguvu c'est la même chose bariko barategura ikibazo ikintu batateguye imbere ntibamenye ko Elon Musk aduha platform kuko bari bazi yuko bakontrola les media bagakontrola narrative facilement ntibari bazi yuko hariho x space ibyo rero byabaye akasa mutwe kuri bo d'abord babanza gukoresha bajya twita bagarso do course aparama byarabananiye kuko iyo babishobora ntibari kurukita ba mercenaire bon ubu rero urumva n'abantu bazokwicwa kuko urabona ibintu bariko barakora ni nko kwica umuntu ubu rero bategerezwa gukora ibintu byose bishoboka kugira ngo ivyo biganiro bakoze babishire mu ngiro batahi Bujumbura kugabura ama ministere na CNDD-FDD kuko ntibazoyikura bashimye kuja hamwe mu mugumwe jewe kuri je ni byiza jewe nkeneye ko baja hamwe kuko hategerezwa kuba abarondera ubutungane nabo babugwanya baje hamwe tubabone mugabo kubera batinya twe ababuze twebwe ale victime les rescapés bajya rero bari aratete yavyo baratinya guseruka ngo babivuge bavyemange kubera babonye ko ubu witwahagurutse baca batuma rero garso do kuruse n'aba mercenaire bo ikintu ca mbere tubabwire ko twabimenye kuko iyo tumaze kumenya imikenyuro yabo bo bazorondera imikenyuro n'ivyo mugabo hariho abanyagihugu benshi no ngaha ku ma space batazi neza uko biriko biragenda ibi bintu la méthodologie est simple bakora ibintu vya blackmail na bullying blackmail nuko ukuntu bavuga bati wowe ugwanyeho nyabwoko kugira tugukure ku nzira tukwisa umudede kuko urumva n'ibintu incompatible Maxime ndayizeye ngo je mbaye umudede no mudede gute ngacashiraho nsaba yuko abagira petition isaba tribunal international igwanya abo bakoze nyabwoko ça pas de sens mugabo kubera bazi yuko ari ibintu vyoroshe gukora baragerageje mais ça pas marché bagaca bagira bullying ni bariko baragira ziri kunama kumufukura au fait blackmail yarabananiye gukora abantu ngo n'abadede c'est pas suffisant mugabo baca barondera ibindi bintu vyo kuvuga ngo bagufukure bakakwambika ibara ibintu byose bishoboka bafata amazi yo muri toilette bakagusukako ni bullying blackmail babanza kugukora ama etiquette ni nkuko ufata Donald Reagan ukacumwita ngo n'umukomuniste muri North Korea donc umuntu w'umukonservateur américain wa parti républicain ukavuga no ngujya ngo n'umuntu wo kwa wa muntu jungu wo muri Korea donc niyo system bariko barakora abantu benshi rero twebwe tuza kuraba abo bagarso do course aho kuraba ikibazo nyamukuru aho kiri kuko na twebwe zosanga twaguye muri distraction na diversion jewe ndashima ko ikiganiro tukivuga mugabo cyane cyane twifocalize pa ku bantu ku bintu bagamije n'ivyo bateguye n'ingene babikora n'ingene twebwe twobigwanya kuko jewe nabonye nk'iyi petition c'est la meilleure façon yo kubigwanya kuko tuyisinye turi benshi notre voix va se faire entendre ni question de rapport de force ko tudafise imigwanisho reka tugwanishe basi ivyiyumviro ibi vyiyumviro bigiye muri iyi petition muyemera mutayemera naho je nababwiye mutemera Maxime kubera ari we yashizeho petition gena mukore yanyu mugabo mukore ikintu cyotuma inaction cyotuma amakunga twumva aho byakabiriye ni kera mugene mu bataginge mutwite mutaginga bajya abantu bo muri Nations Unies bajya ba Human Rights Watch ba Amnesty International bose kuko bajya ai nibo babazi baragenda Geneve barabazi ni en fait ikindi naco ubu wimeje kuvuga ivyabaye ivyakozwe ikibazo je kuva kera naho ndababwira muri ibintu vya ideologie yo nyabwoko hari imigwi itatu hariho les commanditaires cyane cyane n'aba bayer ari commanditaire bayer rimwe barasa hagaca abana ba agent dikit aba executa hagaca bari n'abantu baza kugira diversion distraction imigwi itatu rero dari histoire y'ama genocide murazi ngene bigende igituma
ibi bintu biko biraba kandi biri commandité au sommet abo commanditaire di genocide aribo bari yaratete nuko bazi yuko umunsi utungane buzoza bashobora no kubatushe jovuga niko bazobatushe biroroshe kubona nkwereke akarorero dufate umubirigi ubu Philippe Rentgens bamwe mu umengo umuntu ari karatwita ku Rwanda cyangwa iki de gauche à droite ni c'est le cerveau même de l'idéologie je na mukompara na Hans Meyer ou Pierre-Luc Manso ou Jean-Paul Harwa d'aujourd'hui connect the dots mes chers amis ijya idéologie ho yagiye nukuraba qui représente Pierre-Luc Manso aujourd'hui qui représente Jean-Paul Harwa aujourd'hui qui représente Albert Mons aujourd'hui qui représente ninde abagaragara baduka nyine bagaseruka n'uri Philippe Rentgens mugabo akorana nande mes amis akorana Institut Egmont nimwabonye je ngundi yagiraga aje gupresenta igitabo cy'amafuti nimwabonye muri journal wacu aza gupresenta amasenare muri 2015 mwebwe tugerageze kwigishanya rimwe reka ndeke kududuza akajwi cyane ntawe ndiko rashavurira kuko ni ibintu byo kwigishanya tushobora kubyumva kuri meme niveau facilement muga nubwira tugishanye tubyumve kumwe. Donc, ça veut dire que umunsi ubutungane buzoza réellement ces personnes bashobora kuba akize n'abantu batari abarundi. Donc bashobora kuraba les fonds de finance ibyo bintu byose bashobora kuraba église ya Sahwanya. Donc mugaca musanga rero hari abantu benshi bikingira no seulement aba exécuta criminel génocidaire b'abarundi mais aussi ababatumye n'ababayere kandi ababayere n'umunsi bariko baratanga ayo mahera arokrita aba mercenaires wimbira ko abarundi batanga ayo mahera y'abwa mercenaires bo ngaha nimeriki wimbira ko abarundi batanga no nama financement de l'Union européenne nama financement yibi organisation bikomakomeye nama eho urabona abarundi ngene dukenye donc ugaca usanga iyi migwi ibiri jewe igituma nkundi aba bantu tuganira ngaha tuyaga badakupana batirukana umuntu umwe biragaragara yuko abantu bamaze kumva ikibazo cy'ubutungane kesirakre ubutungane butabonetse ubutungane bwo bwira prevention ya genocide iyo ubutungane butabonetse genocide ntizopfa ihagaraye kubera bajya babikora baca babona yuko bari badakogwako kubera bari protéger izo protection bafise nabo bazungu nyene babatumye babaha amahera babaganiriza enda bakarurira ama négociation none ubu iko batagiye Arusha bagiye ubu mu mediateur wimbira ko ari Mandela canke Nyerere aho mediateur n'aba professeur baba baza barazunguruka i Burundi bagenda hajyaye bahura na leta CNDD-FDD bagaca basura muri gi bagahura n'abandi ba opposari ya gauche droite ibyo byose turabizi aho bibera turabizi rero ugaca usanga none abo bantu kubera iki basentere yuko basubiza abo bantu mu Burundi bitwa ko bahunze intore ya CNDD-FDD bakabasubiza Burundi gukorana na CNDD-FDD kandi bakabemeza yuko batazokogwako nta kizo bakorako kubera babahaye garanti ni nk'abajya bamaze gutaha bajya bagire mingi ndakumana bajya ba Pancras n'abandi ntaho bakorako kubera iki barosigaraniye bajya abantu abo bantu babahagaraniye imbere ko ari bande ni bajya bari hejuru hariya bagira ntumukoreko nguyu turamurungitse bakamutekera n'impamba naho bandi rero icyo turiko uyu munsi turiko turabona nayo ma négociation yamaze guhera yaraheze kubisanzwe barondera ingene bayametana application amahera arahari nibo bayatanga abo bazungu nyene ikibazo nuko hariho aba bantu dusigaye tuvuga tuti duhe ubutungane bacavuga ngo ubutungane nitungo tuzobaha ngo pitara ngo tumaze kuwashika kubera ikibara gishinga nivyo biti meshezana ivyo biti niyo ngwara tugwaye mu Burundi kandi igitangaje n'aba rescapé ba genocide la victime ba genocide barimwe muri ako kagwi donc mais vraiment pour honneur de nos morts umuntu w'umurescapé n'umu victime ajya muri ivyo bintu bazomuvuma n'umuvumo urabona uravye abantu batemye 93 bagaterera mu ruzi wewe ukabura umuzukuru wabo cyangwa umwana wabo umuzi ugacuja kugira coalition n'abacriminel génocidaire rukondi bakwiciye bawe n'umuvumo abo bantu bazobavuma abantu bamukako kubera n'indya itaribwa wopfa umurya bike ukaryama kare cyangwa ukagumana honneur ibi bintu nakasamutwe
mugabo tugerageze aba bantu badusamaza ba mercenaires à gauche à droite baza gukora uduspace 24/24 tubihoze tuganire neza ibi bintu ikintu kibituma aba bantu ingene babikora kuko ababikora ntibaseruka ntibavuga niyo bavuga bace baza kugira diversion y'utundi dusije à gauche à droite mugabo ivyo basinyaniye muri ayo manegociation yamaze kuba ntibigera babipresenta kubera iki barazi ko ata murundi w'uyu munsi azovyemera bazodushira en fait accompli uzozona bamaze gushika Bujumbura bamaze kugenda byose byaheze bazobikorera mu kinyegero kubera barazi yuko la majorité cyane cyane abariscape bazokoma induru gushika no mwijuru nahongejeje murakoze urakoze cyane ya nyambo bandanye urakoze Maxime ulevé ama point ari très très important aho abantu bategerezwa kurefleshisa au-delà y'ivyo tubonesha amaso ukiyumvira umuntu nka Philippe Reyntjens tuzi ari we yafashije na Parme Hutu mu Rwanda yafashije intwaro ya Havyarimana mu gukora ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda ukabona uno munsi uwo muntu mu biro vyiwe hari umurundi akorayo kandi ari active cyane gose muri ibintu biriko biraba ukumva ngo yafatanije n'abacikacumu bateguye ngo ivyo kwibuka muri Sweden bikaba biteye isoni cyane gose aho hari abacitse ku icumu uno munsi bariko bagerageza kwiyunga n'ababiciye umuntu agatangara babikora kubera iki kubera ugukunda amaronko kubera ubudasonera je mvuga nti ukudasonera n'ababo babuze kuko birateye isoni abo bantu nyene bakaja ko bakabahamagara ati ntuzusubire kuja ama space kuvuga ivy'ihonyabwoko tuzoza tukubwira ryari ubivuga uno munsi mwabonye vyabaye ngo bateguye kwibuka muri Sweden ngo ivyo kwibuka ivy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Burundi bafadikanije n'abo bantu nyene ni ibintu biteye isoni ni ibintu turiko turabona umuntu adatahura igituma baronka mot d'ordre y'abantu bafashije abajenosideri mu kwica bene wabo biteye isoni Maxime urakoze cyane kubigarukako tukaba tuzi na Philippe Reyntjens ico yakoze muri 2015 Burundi aho gushika uno munsi amasenario yanditse bakiriko arakorwa akiriko arashigwa mu ngiro mbabarire mu karere byanditse avuga muri Congo byanditse avuga kuri M23 uno munsi nta kintu na kimwe yabeshemwo turiko tubibonesha amaso ariko abo bacika cumu bamenye ko tubazi tubabona kandi imisi iraharuye urakoze reka twumvirize ziri ku nama rindire nawe nyene umwanya munini karibu ziri ku nama murakoze Ndoricimpa Nyambo n'abari mu kiganiro mwese ndashimye ikiganiro muriko muganira neza nanje ngeze nti sinoreka kugira ico ndabivuze ko mwavuze muti aba bantu babiri ko bamaze iminsi barondera iki ku Barundi batumwe nande aba bantu babiri ntimubarenganye bafise umwuga navyo ntawo bibahora uwo mwuga wo gukerebuka gukora birya bakora ntawo bibahora turetse ko umenya uti bakora ibi ukabatunga uko uti none batumwa nande ababatuma ahubwo nibo twokwibandako kuko ababatuma turabazi twabamenye imbere ko banabatuma hariho coalition ibatuma si umuntu umwe abatuma oya batumwa n'abantu bashize hamwe bari motivé par la peur le manque de courage ni ukuvuga gutinya intambara n'abantu b'abatinyi nibo babatuma uti intambara ni iyihe ni intambara y'ivyiyumviro uzanye ivyiyumviro hano ukavuga uti ibi bintu tubibona gutya reka turabe ingene vyagenze kugira bimere gutya canke uti kanaka yarajejwe ibi n'umuntu yavugwa muri ibi bintu reka turabe ko yabikoze neza canke atabikoze neza mu ntumbero y'ukugururana kuganira
ku gihugu cacu canke ku karere no kw'isi kuko dutebera kenshi ku gihugu cacu twari gushobora kuvuga n'ivyo kw'isi kuko navyo tubibamwo ariko hari abantu baca bakerebuka bati uyu yubahutse kuvuga gute ko atari muri ba bandi twavuga bazohora bavuga kuko tumaze imyaka irenga 60 mu Burundi hari abantu bateguriwe kuzovuga ari biba ari vyiza nibo bonyene bategerezwa kuvuga wewe rero ukavyitamwo ushikirwa n'ibi mubona aca haza abacangero bakurungikako kugira ngo uhora kubera iki uhora kubera yuko mu vyo uba uriko uravuga hari vyateguwe ko bitazovugwa kubera impamvu hari ababa babikamisha bavuga bati turapfuye noneho arabivuze vya bintu tuza kuba abashomeri